nimeona Fasha Burundi imefanya kitu kia lazima kia kunipumuzisha mimi, haitizami dini iwe nani dini mbalimbali. None je nshimira Imana ko bangaburiye muze muhore mu gihugu gutyo nyene abariko mukora tugira amahoro, kuko turakenye muri abavyeyi muze muradutabara. Imana ibahezagire muronke byinshi byo musigara n'ibyo muduha, murakoze. Imana ibahezagire. Bancumbire basha basigiye sigara ndagenda abana abantu banembereye. Imana ibahezagire agume baronga ingufu baze kundaba. Kandi nk'umukuru w'igihugu igihe cyumva yogira icyo aterereye kuri iri shirahamwe kugira ridushire ridufate mu mugongo mu bintu bikomeye. Fasha Burundi TV, tubafashe bakiri bazima. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Fasha Burundi TV uno musi uri hejuru twagiriwe amahigwe gusubira gutemberera umuvyeyi wacu ndi mu rukundo Mariamu. Ni nyuma yo kubatera kamo hirya no hino ku isi kugira ngo tumushikeko tumugarukeko nyabuna bivanye n'ibibazo yarafise. Uwizeye Imana ntacabura, kandi burya ivy'Imana naho biteba biratungana. Imana rero yadukoreye ibitangaza. Ndi mu rukundo Mariamu, hakaba hariho abantu bitanze kugira ngo bamushikeko. Fasha Burundi TV nkuko twame turi babitumwako twazindukiye mu gatumba kugira ngo tumushikirize ifashanyo twahawe na babandi bafise imitima y'impuhwe, babandi bazi ibibazo canke ingorane icarico. Fasha Burundi TV turasubiye kubaramusa mwebwe mwese aho muri hose muva mukagera, tubifurije amahoro y'Imana abasazagaremo. Uno munsi twishimiye gusabikanya namwe umunezero n'akamwemwe dufise ku mutima, aho twasubiye kugira amahigo yo kuzakuramusa umuvyeyi wacu bitewe na benshi abimana yahaye ya mitima y'ubuntu, ya mitima yo gukorera ijuru, ya mitima yo gutegura kazoza kabo keza. Uno munsi biciye muri benshi, biciye kuri wese afise umutima wo kwitanga, twashize hamwe kugira ngo dusubire kuza gutera iteka umuvyeyi wacu ndi mu rukundo Mariamu, dushigikiwe n'umukuru wacu
nkuko mubibona hama tukaba turi imbere y'umuvyeyi muhiri wiwe mu Gatumba n'utwo twashoboye kuronka eka akamwe nikose mu maso yacu no mu mitima yacu ndabaramukije muvyeyi wanje ndashima ndabahaye gake namaramutse ndabashimye mwese mukubona mundungikiye aka gafashanyo kavuye ku mitima yanyu niza. Imana yaheza, Imana yahezagire kane gatanu. Amen. Eka umuvyeyi muramwumvise arabashimiye cyane cyane bivuye ku mutima, akaba abasabiye imihezagiro n'amahoro bivuye ku Mana. Eka n'umuyobozi wacu nawe nyene ndazi ko afise ico agira adushikirize, ndazi ko afise ikiri ku mutima agire aduhe. Ndabahaye ikaze mukuru. Ngo murakoze cyane. Ndi mu rukundo. Saga. Ndibaza ubu akamwe ni kose. Ubu numva afise umunezero mwinshi ukubona ko mwaje kundaba ndi ngaha Gatumba foto ya 30 narabona n'abandi bantu baza kundaba ubu mbona umunezero mwinshi. Imana ibane namwe, Imana ibahezagire. Nukuri bwizina ryafasha Burundi TV, reka tubanze tubashimire mwese mwese yumva mukagera kuri kino gikorwa cyiteka mu kuzuno munsi, kuko kishi ndakunda kuvuga yuko bujya gufasha amafaranga, gufasha n'umutima bera ku mutima w'umuntu, kuko urashobora gufisa amafaranga mugabo udafise umutima wo gufasha, ibyo byose dukora byose ukabibona ko ari ibintu by'ubusa. Ariko ufise umutima wo gufasha ako gakubona ufise wewe ugasabikanya n'abandi, kuko bavuga ngo bike bikanyira abangana, siko bavuga, kandi ngo urusato rw'imbaraga sa neza cyane. Rero urumva rero yuko ari ibintu byiza cyane, reka tubashimire cyane mu mutima kubona ino nterano mwadufashije. Twebwe icyo dukora dushikana ijwi ry'abababaye, ry'abagowe, ryafise ibibazo bitandukanye. Ijwi rya Mariam ryarashyize kure, mwarabyumvise. Uno munsi twaba twamuteye iteka, tukaba twamuzaniye ibiro 30 by'umuceri, ibiro 30 by'ibiharage, ibiro 30 by'ubufu, yego hama n'agatoki yarakavuze cyane ati kundira agatoki, yego amashu twamazire neza cyane. Sindosubira guteka kungwi oya nigishoboka umuzungu sakani giri Uraya nirire nagashu n'agatoki mwakize neza. Yego urumva ko tuzosura kandi ni nk'ukwezi cyangwa amezi 2 uko urakoresha udukara ibintu byo gukoresha akwira amezi 3. Yego ndoteka duke sinzogwana neza cyane. Urumva rero ko ubizi, rero uvuga yuko harimo n'amavuta udukoto kitatufuta tibura neza. Ego n'amawese y'iwacu twayibagiye, twayazanye amashu hama n'itomati n'intuze babyita gute. Urumva ko ubizi agafaransa karimo n'agapoivro. Rero urumva rero yuko n'ukuri ari byishimo ntangere. Rero ibi byavuye ku mitima y'abafise impuhwe, tubatira kamo kandi ntimudebukigwe, ibikorwa birabandanya. Kandi mufashe nakawe isekanye nshaka mukanyubakire ngenda n'abantu sinzi iyo bava bose bakinjira. Urumva nta kuntu no kuri umuntu ajyeho kwihagarika. Birumvikana ariko niwagakora ngashyira ku muryango n'akagufuri zo kwinjira n'idegere. Ego urumva rero avuze ati yamara ego ati wujya wabaye mwiza aba muzima, ntawe ujya inzoka ngo ananirwe n'umurizo. Rero twakoze kino gikorwa cyiteka, ndabasaba rero yuko hasigaye ko twomukorera ako gatwarete kiwe, akazu kasugumwe, ni kuvuga nakazu kazotwara nk'amabati 4, ndabye neza kuno kangana nk'amabati 4. Hama tuzobaza neza amatafari uko agugwa, hama
tumenye yuko tushobora tubatera kamo abariko baradukurikirana kugira ngo kino gikorwa naco nyene bakimufashemo. Hama ndongeyo nakaryo kandi ko kubwira mama wacu ari ikibazo yigeze kuvuga cerekeye amazi. Umwe mu bantu ego urumva ko icyo ari igikorwa gikomeye cyane ingoye cyane hanga tumba tugura amazi ibido ni jana aha rero mumfasha cyane cyane mungwegera ibomba hajya kumubani ririyo hariya ririyo nongaho ririyo sawa rero ndabafashe mumfashe nze ndaronga ingene nomesura uduhuzu ndakunda gusenga sinze gusengera mu bintu binuka n'amakosa neza cyane. Murumva rero yuko kwa Mariyamu hasigaye ibikorwa nka bibiri kugira ngo tubikore kandi turi kumwe twese birashoboka. Yavuze ati isherekeye amazi atakeneye ko bamucishiza akabombo ngaha zararonka utuzi twiza. Rero imbere yuko rero dushika kuri ico gikorwa cyo kugukwegera intuze ya ibombo hariho umwene gihugu afise umutima w'impuhwe yavuze ati jewe yamara ndavyo umama numvise avuga yuko akenya amazi jewe nditanze ku buryo buri munsi azaronka amabido 5 y'amazi neza buri munsi amabido 5 y'amazi duzuraronka ngaha ni kuvuga yo ni garanti. Yavuga ati jewe ndoza nitanga ku munsi aronka amabido 5 gushikaho tuzoronka ibombo ryacu ngaho. Urabyumva mama? Neza. Uyu nawe Imana imugirire neza arongiye ubusho n'ingufu. Yego amin. Imana izimujya imbere. Neza cyane amin. Urumva rero nuko byabindi navuga ati gutanga n'umutima kandi cyo wowe ubona ko ari ikintu gito mugabo ari abantu kuri bo ari ikintu gikomeye cyane. Wiyumvire nk'ibido 5 nangahe ariko umutima n'uzitanga niyo mpamvu urumva uyu muvyi yavuze ati jewe reka ntange make muraya murabukuntu mwosabikanya murabukuntu mushikira kuri abo bantu bagowe ariko nikindi mbabwira ati jewe ibido 5 ku munsi jenzo ngira gute ndazimushikiriza. Ego rero turashimiye cyane mwese mubanda yamudukurikirana. Ndasubiyemo kandi igikorwa cyo gufashanya si cyatwebwe si cyawewe ahubwo ni cyatwese. Umwe wese aho ari umwe wese ibyo ukora ufise umushahara wawe ukavuga ati jewe muri umushahara wanje nduzandaba nka pourcentage nka 2 cyangwa 3 cyangwa 10 ndafasha abandi. Dufashanye twifatikanye kugira ngo turabe yuko Imana yoduhezagira ko ibyo tuko turakora turondera icyo bita imihezagiro. Rero mama tumusaba rero yuko ututuntu ibino bintu yaronse abishire ku mutima ushima neza cyane ku mutima ushima sivyo bavuga ngo inda niki imanga nurumva rero ushire ku mutima ushima kandi ubikoreshe neza. Hari abantu benshi ngaho hari abantu babonye ibintu byinshi aca sesagura amakara gusanga amakara nishaka ko nzokoresha n'ameza 2-3 niwumva wasanga ushaka kose ikigori kimwe urujije amakara mu ntuze imbabura yose aho ugasanga yuko uronona ibintu ntigikunda mama harababa irababaye nabi neza cyane nimba habo wawe rusabanure bitanga iyi ni imigisha y'Imana n'Imana yakwibuza. Rero nuko tubashimira rero mwese mwitanze hama twibusa yuko Mariyamu afise abana bashika 3 bagwaye harimo n'uyu mushinga ntaye turi kumwe ngaha nawe nyene nawundi twavuga nuze Abduri nawe nyene bose barafise yangwara yo kujugumira. Bose urabona ko n'umuhungu wiwe Abduri nawe nyene ni kibazo ntahagarara neza no kujugumira urumva ngo bafise igihuhusi mu mubiri yabo urumva ni kibazo kidasanzwe kuri bo. Rero none umuhungu wiwe nawe nyene ari mu bitoki ni ku bitoki bujya matubwiye kujya 3 urabona nawe nyene kuvuga ni gikunda yerekana amageste nawe kandi afise umugore afise n'abana. Rero urabona yuko umuryango ugeramiwe cyane tubandanye tushikako tubandanye tufasha kugira ngo nukuri turenge ya migisha y'Imana. Ikindi naco
ngo twiyemeje twebwe muri Fasha Burundi TV naho ibi tubishikanye kuko hariyo bike uzoshira hariya nk'udutomati biki uzodandaza baze baragushorera make ayumunyu ibiki rero ngo twiyemeje buri kwezi muri Fasha Burundi tugeza gufasha abantu nka bamwebwe tutabibagira rero ko buri kwezi mutugeza kuzoza muza hariya ku biro byacu mu bandi mubandanya muronka kajya gafashanyo kugira ngo kabane gasahiriza yego uko najana janga murindi yego neza cyane nuko rero murakoze cyane mubandanye mukurikira ibikorwa byacu kandi mubandanye mwitanga ku bwinshi kugira ngo dufashe bene Burundi dufashe abantu dufashe abantu barembye dufashe abantu bari mu bibazo bitandukanye nuko kuko mutadushigikiye ibi byose ko turakora ntibishoboka tubisho dukora dushikana icyo ryacu kure kugira ngo murabone namwebwe ico mugera gute ico mukoze kugira ngo mufashe bene wanyu murakoze cyane murakoze cyane turabashimiye kuri ayo majambo y'inkora mutima kuri ako keza karyoheye amaso karyohera umutima gahumuriza abagowe gahumuriza abantu bo hasi urakoze cyane hama nkabafashe intumbero yo kugushimira wowe wese wagize icyo ukoze uno munsi ugira ngo Mariam ndi mu rukundo atora akoyoko agire akamwemwe mu mutima nkuko mubibona turagushimiye cyane icyo ukoze ningira akamaro ni ikintu gikuru cyane ahubwo uhezagirwe ubandanye ubikora menya yuko ikorwa wakoze gifise akamaro kanini cyane imbere y'Imana kuko urabona ndi mu rukundo Mariam biramuteye intege biramuteye iteka mu mutima hama nawe ukaba utaragira icyo ukora Fasha Burundi iri ku bwawe Fasha Burundi ihuza umufasha n'umufashwa Fasha Burundi igufasha kugeza icyo cyose ushaka kugeza ahariho hose hama wewe utarakora subscribe tugusabye yuko ukora subscribe kuko iyo ukoze subscribe uteje imbere abawe n'igihugu cyawe Fasha Burundi TV ibifurije amahoro n'Imana n'imihezagiro aho muri hose ntibibagire gukora subscribe Fasha Burundi TV ku bwanyu ku bwacu ku bwatwese ku bw'ineza y'igihugu cyacu wirenganire uzurindire amashimwe urakora ineza wirenganire uzurindire amashimwe uzobashimisha bose naho ukora ineza ibihe byose ntuzobashimisha bose naho ukora ineza ibihe byose